Tugomba kugaruka uyu munsi ku mabonekerwa yo muri Eklezia Katolika. Amabonekerwa muri Eklezia Katolika sinzi wadusavye yuko tunganye ikiganiro c'inyurabwenge kubijanye n'amabonekerwa yemezwa canke agahakanwa muri Eklezia Katolika. Twabateguriye no munsi amabonekerwa 10 yemejwe na Eklezia Katolika. Mugabo imbere yuko dushika kuri kino cirwa, mbega hoho kije kudufasha iki? Kije kudufasha kumenya kuvyifatamwo mu gihe twumvise ibivurwa aha na hariya, kuko hari ibibazo bikunda kuba kubera ikibiriya Eklezia itavyemeye. Uriya muntu nafume yigira mu idini kanaka boca bamwemera kubera yabonekewe, kubera iki naka nawe yemerewe by'amabonekerwa hariya bavyemeye handi ntibavyemere. Hari umuco tuba dukwiye kuronka. Ndazi yuko twarose inyigisho zikwiye, mugabo ntihabuze nk'ubu yabidusavye tubarize dutohoreze kubijanye n'amabonekerwa. Igihe kimwe tuzohamagara ngaha ku muvugizi umwe mu ndongozi za Eklezia afashe abakunzi ba televiziyo muvugizi. Mugabo natwe aho twagejeje twaragerageje kubaza no gutohoza ico Eklezia ingene vyifatamo mu bijanye n'amabonekerwa. Nakubwiye yuko nza kukubwira amabonekerwa 10 kumbure nzoza na yandi yemewe na Eklezia Katolika. Mugabo imbere yuko ndahashika kandi mu nkundire ndababwire ryari gute Eklezia nico yavuga ko amabonekerwa ryari Eklezia yemeza amabonekerwa, mbega ho yavuga kwiki. Eklezia Katolika iremera amabonekerwa cyane cyane amabonekerwa aje abandanya afasha abantu kwemera afatiye ku ijambo ry'Imana. Amabonekerwa azafasha abantu gukomera mu kwemera kandi bafatiye ku ijambo ry'Imana no kubyo Eklezia yemera. Amabonekerwa azadohoka ku nyigisho za Eklezia Katolika no kwemera kwa Eklezia Katolika. Ayo Eklezia ntiyemera, itayemera ko atabaye, ariko ntiyemera kubera yuko abahushanye nico Imana ishaka, kuko Imana ijambo ryayo ni ryayo nyene, ni ryayo nyene ngaho ntaco umuntu yovuga. Mugabo ico Eklezia Katolika yemera Imana iracemera. Ni hahandi bavuga bati ico Eklezia cyose yatwigishije iyo tucanse tuba twanse ico Imana itubwiye. Ibyo biri mu kwemera, ushobora kuvyumva ukundi. Mugabo jewe no munsi kuri televiziyo muvugizi ndiko ndabivuga ntabikwigisha gusa, mugabo ndanavyemeza, kuko ubugamburutsi niyo ngabirano ikomeye cyane Imana yagabiye umuryango wa Eklezia Katolika. Sindi ngaha ndawuvugira mugabo ko ndi ku muvugizi nk'uvuga ico asanzwe yemera, sinokivuga nk'umenyesha makuru gusa, nanje ndavyemera. Kumbure abadukurikira mwese ntimuri mu uwo muryango, mugabo mutwihanganire, kuko umwe wese arafise uburenganzira bwo kwemera ico yemera, kuba uko avyumva nyene. Mugabo nanje iruhande yo kubigisha mwizo nyurabwenge, iyo nshitse kwa mwene ibi sindeka kukubwira, sindeka kuvuga ico nsanzwe nemera. None rero ico Eklezia yatwigishije cyose no kuri kose kugica inyuma, kugica kubiri no kwanka no guca kubiri n'Imana mu yandi majambo. None rero Eklezia ifatira ngaho yuko yobonekerwa riza gufasha abantu gukomera mu kwemera, ridahungabanya abantu. Ubwo noneho riza gisunze ico Eklezia yemera nico ijambo ry'Imana yemera. Rero icambere no babwira nuko Eklezia iyo ihavuzwe canke habonetse amabonekerwa iritonda cyane, iragira ubwitonzi butavurwa, igashiraho kino babwira discernement, gucishoza. Mbere novuga yuko ishiraho nimeze nk'ama conditions, les conditions essentielles, ibintu ntashinguka, niko ibintu ntashinguka biza gutuma iryo bonekerwa bashobora kuryemeza canke ntibaryemeze. Rero ubwa mbere novuga yuko Eklezia igerageza gushiraho
ankete igera kure cyane ishizweho n'umu evêque umwepiskopi abatwara ico gice iyo ako karere canke iyo diocese byabereyemo. Iyo komisiyo rero kenshi ibigizwe n'abantu banonosoye ibijanye na teoloji, ibijanye na kahise, ibijanye ibi by'abapsikologe canke kuraba bize ibijanye no mu mutwe, eka mbere nabize ibijanye n'ubuvuzi. Bashobora kongeramwe abandi mugabo uwo mugwi ushibwaho n'umwepiskopi ubugizwe n'abo bantu. Hari ibyo rero bafatirako, abo bantu nabo nyene ntibagenda atakiri bagiye gufatirako, barashobora gufatira kukuri kw'ivyo bintu byabaye kuyo muntu avuga kuyabonekewe. Aho nabo bashobora gufatira kuri le témoignage ivyabona, hashobora kuba hari abantu canke hashobora kuba hari ibitangaro bidasanzwe vyahabaye, hashobora kuba hari novuga inkurikizi les effets spirituels, ni ibintu mutima mweranda yerekanye aho hantu. Ivyo bashobora kubifatirako canke bagashobora gufatira ico no kwitara doctrine, n'ubuhe butumwa buri mwayo mabonekerwa, inyigisho irimwo irahuye no kwemera kwa Eklezia Katolika. Nta kintu c'igihushane kubijanye n'ivyo Bibiliya ivuga canke ukwemera kwa Eklezia de tradition canke ukwemera dufate ukwemera muri Eklezia Katolika. Nta bihushane biri mwubwo butumwa bwatanzwe. Ushobora kuvuga ko Bikira Mariya bikubwiye, mugabo ugasanga ibyo Bikira Mariya yakubwiye harimo ibihushane. Ntazigira na rimwe Bikira Mariya yemera yuko arubaha cyane, arasonera, arakunda Eklezia n'abayirongoye. Ijambo ry'Imana, uretse yuko ashobora kutubwira ibije gushimangira iryo jambo ry'Imana, nta gihushane gifatiye ku ijambo ry'Imana. Umuvyeyi Bikira Mariya akunze kubonekera abana bariya, ashobora kuza abwira abantu uyo mugwi rero urabikorera kw'ivyo. Barashobora kuraba yuko hariho kino kwita équilibre psychologique de voya, uyo muntu avuga ko yabonekewe mu mutwe nta kabazo, nta bintu byo guhungabana. Bagiye muri kahise canke kubu canke uyo muntu abamuzi baravyigako, barabaza bakanapima iyo bibaye ngombwa. Uyo muntu avuga yuko umuvyeyi Bikira Mariya yamubonekeye asanzwe afise ubucuti bwiza n'uwo muvyeyi, n'imbere yuko avuga ko abonekewe afitanye ubucuti bwiza n'uwo muvyeyi. Arondera inyenahazwa ry'Imana canke arondera igiwe aciye ku uwo muvyeyi nyene, bigafatana no mu mutwe rimwe rimwe. Ntarondera novuga inyungu y'ibintu kanaka mu kuvuga l'intérêt matériel, ntibishoboka. Ubwo none hoba hariho ivyamwa bijana abantu kuguhinduka, bijana abantu kugukira, bijana abantu mu gukomera mu vy'ukwemera, hamwe no mu bandanya bakomera mu gisabisho. Aho hantu byabereye uhereye kuri nyine kubivuga ko byabaye. Nta bintu bituma abantu bagomba guhungabana. Hari ivyamwa bigaragara bya mutima mweranda. Ya komisiyo irava ikabitohoza neza. Iyo rero uyo mugwi umaze gukora, uratanga icegeranyo ku mwepiskopi atwara ko karere, akamubwira ivyo babonye, novuga nka conclusion, kandi bikunze kuba ari ibintu bitatu. Iryo bonekerwa bwa mbere ryaramenywe nk'iry'ukuri kandi ni cyambere gishoboka, canke bakagira bati iryo bonekerwa ryaramenywe iryo bonekerwa siryo ntiryemewe. Ndasubiramo, iryo bonekerwa ntiryemewe kugeza uyo mwanya, ariko kandi nta rubanza riracirwa. Iyo ankete irabandanya. Biriya byose babikoreye ko baravyumvise, mugabo ntibagyemeye, ariko nta n'urubanza bariciriye iryo bonekerwa. Ankete yaryo irabandanya. Iyo ni nyishu imwe ihabwa umwepiskopi. Ariko canke bakagira bati
riri yabonekerwa siryo, mbere kubandanya rivugwa byohagarirwa. Nivyo urumva yuko ekleziya ntihushagirika ngo nuko wavuze umuvyeyi Bikira Mariya. Bishobora kuba ari n'indoto. Hari umuntu arota akarota kubwira ibyabaye, kandi ntawo kubuza kurota wiroteye, mugabo barabyitondera. Rero nari nabivuze hejuru gatoye mu ncamake, ekleziya hari ivyifatirako kugira ngo yemeze yuko ibonekerwa ryahabaye irajanye, ntirihungabanya canke riri mu kuri kukwemera kwa ekleziya. Kuko ibonekerwa ntaco rikurako, ntaco ryongerako ku bijanye n'inyigisho zijanye n'urukwemera. Ubutumwa bwatanzwe bugomba kuba buri mu bumwe canke bujanye n'ico inkuru nziza yigisha. Iki no kwita équilibre et la crédibilité des voyants. Abavuga ko babonekewe n'abantu novuga bari honnête, bafise ubuzima bwo mu mutwe bumeze neza, badafise ibintu by'amaspekulation, ndabivuze ngenda bivuga, badafise ibintu barondera, nta hungabana ryo mu mutwe canke ivyo bavyikekwa mu mutwe wabo bitameze neza. Ikindi baraba rero ni vyamwa bizanwa n'iryo bonekerwa. Abantu ikinovuga les fruits positifs, le retour à la foi. Abantu baragaruka mu kwemera, baragaruka ku gisabisho, baragaruka mu vyo kwihana no kugaruka ku Mana kubw'iryo bonekerwa. Ntibiza gucanishamwo ekleziya y'Imana. Byose barabiraba. Ibitangaro bivugwa mu iryo bonekerwa bigomba kwigwako, nimba ari bitangaro canke ibinovuga les phénomènes extraordinaires, bigomba kwigwako mu buryo buri scientifique. Nimba ari gukira kw'abantu, ntidupfa kwemera, ni ekleziya ntipfa kwemera, ntipfa kwemera ngo abantu bakize ngo kubera yuko ngo naka ngo yabonekewe kubera nuko gukira kw'abantu ekleziya irakwigako. Ibitangaro bishobora bidasiguritse rimwe rimwe birashoboka. Ninde none yemeza ibonekerwa muri ekleziya ubwanyuma? Ninda ryemeza ubwa mbere ho nababwiye yuko amabonekerwa yemerwa n'umu évêque muri diocese, agatanga amaze kwamugwe nuko maze kumuha buriya butumwa, ivyo bakuye mu cegeranyo barahava bakamubwira, nawe ivyo bamubwiye rero akabitangaza ko ari ivyo muri diocese. Hanyuma birashobora gushika Vatikano nayo ikavyemeza, cyane cyane iriya congregation pour la doctrine de la foi ari Roma irashobora kugira une intervention, nabo bakemeza canke bagahakana ibyo bonekerwa. Ariko mu nyuma umwepiskopi mukuru muri ekleziya, umupapa, arashobora nawe gutanga icemeza yuko iryo bonekerwa ryemewe muri ekleziya. Nk'iri bonekerwa ryabereye i Fatima ni Lourdes, umwepiskopi mukuru muri ekleziya, papa, agahava umwepiskopi w'i Roma akavuga ati iryo bonekerwa riremejwe na ekleziya katolika. Murumva neza yuko hari ibintu bifise iyo bica, bifise inzira bifata. Nk'akarorero nk'ubu i Fatima 1917 riri yabonekerwa ry'abana batatu, apparition aux 3 enfants, ryarabaye kandi riremezwa. 1922 enquête yarabaye umu évêque nako kwiribonekerwa 1917 amabonekerwa yarabaye, mugabo umwepiskopi acagemeza mu 1922, kandi urumva ko araciye imyaka 5 yose aya matohoza akiba.
hama ekleziya nayo yemeza mu buryo definitive canke officiellement 1930 haheze imyaka indwi nozenye umu evêque avyemeje. Mu mwaka wa 2000 naho Vatikano irashira habona ibijanye n'ibitangaza n'ibitangaro canke amasokre y'Ifatima. Papa Jean Paul de nawe nyene niwe nako yahavuye yemeza atangaza ibitangaro by'umu Notre Dame umuvyeyi Bikira Mariya inyuma yaho hakiwe kugandagurwa 1981 Papa Yohani Paulo wa kabiri. Mugabo rero hakaba n'ayandi mabonekerwa atamenywe na ekleziya. Ibonekerwa Notre Dame di Mont Carmel do Galabandale muri Espagne mu 1961 mu 1965 basanze ababonekerwa atariyo, nuko naciye n'igihe kinini canke Notre Dame do Medjugorje hariya muri Bosini kugera n'ubu iryo bonekerwa baracagiga ko kuva mu 1981 kugera n'uno munsi baraciga neza iryo bonekerwa, baracitonda, baracasenga. Urumva imyaka yaciye 81 imyaka 70 rero ekleziya katolika ntiyanka amabonekerwa uko tubironka mw'inonyura bwenge, mugabo baritonda cyane bagashiramwo ukugaba cyane, bakabyitondera mbere bakanasenga bagasaba umutima mwiranda kugira ngo ashobore kubamurikira. Bakagomba rero gutangaza ikintu babona neza yuko kirimo ukuri kose kandi kiza gufasha umuryango wa bemera, umuryango w'abakristo, kigaza gukuza abantu mu kwemera kwabo. Ngivyo rero nanagombye kubigaruka ko kugira ngo twumve mbega ryari ekleziya bigenda gute kugira ngo ibonekerwa ririnde ryemezwa muri ekleziya katolika. Ubwo nabibemereye rero kugira ngo mwumve iyo bizanana, mugabo munkundire ndababwire amabonekerwa 10 nyarutsa yemewe muri ekleziya katolika, umuryango wa bemera. Amabonekerwa ko nababwiye yuko hari ayatemerwa n'ayandi agenda yemerwa. Rero amabonekerwa rya mbere ekleziya yemeye si rya mbere, mugabo namwe muri ayo natoye ko ekleziya yemeye amabonekerwa atari make, kumbure sinamenye ibitigiri byayo imaze kwemera, mugabo aya 10 ndabazanye imbere yanyu namwe muyo ekleziya yashoboye kwemera. Kumbure nzugaruka kuyandi mu nyuma. Hari ibonekerwa rya Bikira Mariya w'i Guadeloupe muri Mexique mu 1531 yiyeretse witwa Diego yamwiyeretse avuga ururimi rwaho, mbere amwiyereka Bikira Mariya ameze nk'uwambaye impuzu z'akaranga k'ico gihugu. Yasabye rero kubaka ingoro yiwe, abwira San Diego gutanga ikimenyetso c'amashugwe akayashira umwepiskopi. Amashurwe ico gihe yamubonekera hari mu gihe c'izuba ryinshi. Aha mu Burundi fate ko mu kwezi kwindwi kwa gatandatu nta mashurwe aba hari, mugabo noneho Bikira Mariya arayashobora kuyaha, ayaha uwo Diego ayashira umwepiskopi. Gutyo rero umwepiskopi cabaye ikimenyetso cyuko by'ukuri ryabonekerwa ari ryo, kuko izo ndabo ayo mashurwe nta hantu yari gushobora kuva. Ubwo noneho ishusho yiwe ya Bikira Mariya yaciye yicapa ku mpuzu ya Diego, noneho kibikindi kimenyetso. Nubu iyo shusho ndazi yuko mumaze kuyibona, hari n'imipira abantu bashaka kuyishirako yanditseko Bikira Mariya w'i Guadeloupe, no kuvuga ingene yaje ameze ico gihe yabonekera San Diego aho hantu ku musozi Guadeloupe. Namabonekerwa rero yitondewe cyane, barashiramwo ubushakashatsi
bwimbitse ya makomisiyo nababwira hariya hejuru kugira ngo aya mabonekerwa ngiye kubabwira agende yemerwa. Rero hari ukuntu byagenze, hari ubutumwa bwatanzwe, hari ukuntu Bikira Mariya yaje yabonekamwo yambaye no kuvuga n'ukuntu Eklezia Katolika yavyakiriye muri rusange. Ibonekerwa rya mbere rero ngiye kubabwira ni ibonekerwa rya Bikira Mariya wa Guadeloupe hariya muri Mexique hari 1531. Uko byagenze hari ku magenekerezo ya 9 gushika ku 12 Kigarama 1531, uwitwa San Diego umunyamegizike yari yahindutse umukristo yarabonekewe na Bikira Mariya ku musozi wa Tepeyac, ni hafi y'igisagara ca Mexique. Rero Mariya yamubwiye ko ashaka ko aho hantu hubakwa ingoro yiwe, isengero abantu bazoza basengeramo bakaninaharizamwo Imana. Yohani Diego yaragiye kubibwira umwepiskopi, ariko umwepiskopi vyaramugoye kwemera, ntiyavyemeye. Niko rero kuza gusaba ikimenyetso uwo muvyeyi Bikira Mariya, uwo ni Diego. Mariya rero yarongeye aramwiyereka, aramuha ikimenyetso. Yamuhaye iki? Yamuhaye amashurwe meza yayazanye ayakuye ku musozi mu gihe c'izuba, nta mvura, kumurazi yuko amashurwe abaho mu gihe c'imvura. Rero Diego yari yajanye mu mutamana wiwe, mu mpuzu yiwe, mu mupira yari yambaye, ayajana ayashikiriza umwepiskopi. Cabaye igitangaro kubera yuko amashurwe abomvye, amashurwe yo mu gihe c'imvura ari kuzuba biba bigoye kumva iyo yakuye. Arava afatira ko nk'ikimenyetso. Ariko kira noneho ku mutamana wiwe wa Diego hahise haza ishusho y'umuvyeyi Bikira Mariya ifise umwambaro w'akaranga ka Mexique. Iyo shusho rero irahabwa icubahiro n'uyu munsi muri Mexique, mbere no kwisi yose irubahwa. Rero uko Bikira Mariya yari yambaye impuzu ndende y'icatsi c'ubururu kigaragaza ijuru, yarafise n'umwitwikiro w'umuhondo mugabo urimo n'inzahabu. Yarahagaze hejuru y'ukwezi akikijwe n'izuba, noneho ari kumwe n'umumarayika. Niko Bikira Mariya yiyeretse ameze, kuko mu mabonekerwa atandukanye Bikira Mariya yamafise uko aza agaragara. Ubutumwa rero yatanze, yarasabye yuko aho hantu ho kubakwa ingoro kugira ngo abantu baze kuhaherebwa umugisha, baze kuhaninahariza Imana, baze kugira ngo noneho Imana ibandanye ibereka urukundo rwayo. Arahava rero hubakwa ingoro. Yarashatse kandi kwereka yuko ari umuvyeyi wa bose. Bikira Mariya yegereye abantu bose, cyane abari basuzuguwe ngaho muri Mexique ico gihe, nk'abasangwa butaka babo bari basuzuguwe. Rero Bikira Mariya yaje ababonekera kugira ngo abereke yuko nabo nyene naho basuzuguwe abatwaye ku mutima kandi akunda abantu bose. Mugabo ciyongera ko nuko Bikira Mariya yahazanye ubutumwa bw'uko abantu bo kwihana kandi bakagomba kugaruka ku Mana. Ubwo butumwa muri make umuvyeyi Bikira Mariya yaje abwereka abantu ngaho Guadeloupe. None Eklezia y'Imana yoba yavyakiriye gute? Mu mwaka w'1533 umwepiskopi w'i Mexique yategetse ko aho hantu hubakwa ingoro ya Bikira Mariya wa Guadeloupe. Iyo ngoro n'ubu iracariho. Hama mu mwaka w'1754 Papa Benedicto wa 14 yaremeje ko ari igitangaro. Ariko mu mwaka w'1945 Papa Pio wa 12 yaciye amwita umuvyeyi, umugabekazi wa Amerika y'Epfo. Byiza cyane. Irigira kabiri tubabwira ngaha ku Muvugizi TV ni Bikira Mariya wa Lourdes mu Bufaransa, hari mu 1858. Uko vyagenze, hari ku igenekerezo rya 11 Ruhuhuma 1858, uwitwa Bernadette Subiru, umukobwa w'imyaka 14, yarabonekewe na Bikira Mariya. Arava aramwihishurira kenshi mu mabonekerwa agera ku 18 hagati ya Ruhuhuma na Mukakaro, 18 yose.
umunsi wa 16 rero Bernadette yaramubajije aramwishura urinde kubera yuko umwepiskopi yari yamubwiye ati genda umubaze. Umwepiskopi ntiyavyemeye, aramubwira ati genda ubaze uriya muntu yakubonekeye ninde, witwa nde? Aca mubwira ati genda umubwire yuko ndi wasamwe atagicumuro, Immaculée Conception. Rero umwepiskopi yarahavuye agira ati ibi bintu nivyo kwitondera cyane kubera yuko iyi nyigisho Ecclesia yeruka kuyishira habona, ntiremezwa nako ntiraje habona, yaremejwe ubwa ntiraje habona. None uyu mwana yoba bikuye he? Uyu mwana w'imyaka 14 Ecclesia ntirabitangaza. Aravuga ati iribonekerwa rirashoboka kuko iri jambo Immaculée Conception, kuko murazi yuko ko Bikira Mariya yasamwe atagicumuro byatangajwe mw'iyo myaka nyene yiribonekerwa y'uyu mwana Bernadette Soubirous. Ecclesia ntiyashotse ibimurikirwa ko mu ntango, kandi nikimwe nababwira mu ntango ibyo Ecclesia yemeje. Urabona yuko uyu muvyeyi Bikira Mariya nawe yaciye aza ashumangira kugira ngo nafashe abantu kwemera caciyumviro Ecclesia yamurikirwa ko yuko Bikira Mariya yasamwe atagicumuro, Immaculée Conception. N'ubu turabihimbaza, hari umunsi duhimbariza ko Bikira Mariya ari wasamwe atagicumuro. Igenekerezo ni riza mu kwezi kwa12. Rero birahava biremeza ya nyigisho ya Papa Pio w'icenda yari yashizeho mu 1854 yuko Bikira Mariya ari wasamwe atagicumuro. Uko Bikira Mariya yari yambaye yaje yigaragaza, yari yambaye ikanzu yera ndende, yari afise umukanda w'ubururu, yari afise amaso meza cyane, akamwenyura mu buryo bworoshe, ikimenyetso c'ubutore bwiwe niko mugabo kandi n'ubwo rukundo akunda abantu bose. Yari afise ikirundo c'amashugwe ku birenge, cyo gituma mubona amashusho ya Bikira Mariya abonekera i Lourdes mu Bufaransa, usanga ku birenge vyiwe hariko amashurwe meza cyane. Sinzi ngeno yavuga ishurwe ngo riko riratutuza mugabo bisanzwe ari ishurwe, niko Bikira Mariya yarameze. Nababwiye neza yuko mubonekerwa menshi Bikira Mariya aza afise ukuntu yiyerekana. Ubutumwa rero yatanze, ubutumwa yatangiye ngaho i Lourdes buciye kuri uwo mwana umwige mu myaka 14, yasavye abantu gusenga no kwihana, gusenga no guhinduka, gusenga no guhinduka. Uyo muvyeyi aragomba ko twese twomenya twobona urukiza rw'Imana. Yamenyesheje isoko ry'amazi y'ubuzima ngaho hantu. Nababwiye yuko umwana yahavuye yimba akanogo nk'ikimenyetso Bikira Mariya muhaye, yimbye akanogo gatoya, akanogo kaciye gatobekamwe amazi kandi ari ku musozi. Umwepiskopi arahava avuga ati ibintu ntibisanzwe. Noneho ayo mazi yagumye aza, no ndiko ndavuga ga kuri televiziyo muvugizi, ayo mazi arabandanya yiburuka nk'ikimenyetso umuvyeyi Bikira Mariya yatanze. Abantu barayavoma bakayiyoga bagakira. Noneho aho hantu hari ingoro y'Imana, barahanira hariza Imana, bakanahasabira uwo muvyeyi Bikira Mariya nyina wa Yezu. Rero yifuje yuko hoba kwisengero kandi akamahererezwa inkuka ya misa muri ico kibanza. Araherezwa rero inkuka ya misa. Sindahashika mugabo murambona amashusho ya Lourdes, hafi y'ayo mazi hari ibuye. Ego barahasengera kenshi, niko umuvyeyi yabishatse. Ecclesia rero uko yavyakiriye nuko mu 1862 Ecclesia Katolika yaremeje iryo bonekerwa. Hanyuma mu 1876 harubatswe ingoro ya Bikira Mariya wa Lourdes. Hanyuma 1933 Bernadette Soubirous yaciye aba umweranda muri Ecclesia Katolika. Irindi bonekerwa ni bonekerwa Bikira Mariya wa Fatima muri Portugal, hari 1917. Byagenze gute? Kugenekerezo rya 13 Rusama 1917 Bikira Mariya yarabonekeye abana batatu, Lucia, Francisca na Jacinta.
abasaba gusenga bifashishije ishapure no kwihana no guhinduka. Yongera aributsa ibanga ry'isi, ariko yaravuze no kubijanye n'igisirikare ku Burusiya. Bikira Mariya w'i Fatima yavuze byinshi, amabonekerwa menshi. Mbere binavugwa yuko hari amabonekerwa nako ari amasokre do Fatima yoba atarashigwa ahabona. Biravugwa kumbure indongozi za Eklezia Katolika twazitumira kuri televiziyo Muvugizi bazotubwira byinshi kwa rino bonekerwa n'ibitangaro by'i Fatima. Mugabo rero ku matariki ya 13 Gitugutu 1917 abantu barenga ibihumbi 7 barabonye igitangaro mu zuba. Izuba likagenda lisanzara, likagenda litambatamba. Byukuri umuvyeyi Bikira Mariya arabiyereka mw'ico gitangaro babonye mu zuba. Imana bayo abamarayika bayo hari igihe batwireka mu bundi buryo baciye no mu byo Imana yaremye. Igitangaro izuba likaninahaza Imana mu bundi buryo yigina uwo muvyeyi, mugabo no kugira ngo ijuru rifashe abantu kwemera. Bikira Mariya rero yaje yambaye impuzu yera ngaho, afise n'umukanda w'umuhondo. Noneho ngo yari kumwe n'abamarayika, yaratanze ubutumwa. Yasavye abantu gusenga bifashije ishapure buri munsi. Yaravuze yuko isi igomba kwihana, igomba guheba ibyaha. Yategetse ko Rusiya yo kwihana, ariko kandi akigisha urukundo rwa Yesu. Eklezia rero afise ko yavyakiriye mu 1930. Eklezia yaravyemeje mu 2000 nejo bundi Papa Yohani Paulo wa kabiri yemeje igitangaro canke Socre do Fatima, igitangaro ca gatatu ci Fatima yaracemeje. None rero Fatima yabaye ahantu heranda h'ingenzi ku bakristo bava hirya no hino baje gusenga, kunyinahaza Imana, kuyambaza, kuyisaba imbabazi no kwambaza umuvyeyi Bikira Mariya ngo bandanye adusabira atubera mu ngoro. Ubugira kane Bikira Mariya w'ikibeho aho hafi mu Rwanda ni mu mwaka w'1981 gushika 1989. Kumbe ibyo bintu bifata umwanya. Uko vyagenze guhera mu 1981 uwitwa Alphonsine Mumureke, Nathalie Mukamazimpaka na Marie Claire Mukangango barabonekewe na Bikira Mariya. Yarabahaye ubutumwa bw'ibizoba mu gihugu cabo. Yarababwiye ko u Rwanda ushobora kurengerwa n'amaraso nibatagira ukwihana, kandi uko niko vyabaye. Mwarabonye intambara yakurikiye, bagiteho nyabwoko, abantu bakahasiga ubuzima ari benshi. Iyo byari byavuzwe mu iryo bonekerwa ry'abo bana, abo bigeme. Mbere nimba ntihenze uyu munsi tutanze kino kiganiro umwe muri bo aracariho. Rero ko Bikira Mariya yari yambaye impuzu yera, yari afise umukanda agomba gusa n'ubururu canke ugomba kumera nk'uwirabura. Yari yoroshe cyane, yiyoroheje cyane kandi akeye mu maso. Yababonekeye kenshi umugabo yaza afise iyo shusho. Naco gituma murabona iyi shusho ikibeho mu Rwanda ya Bikira Mariya ingene iba imeze. Benshi muramaze kuyibona kujye niko Bikira Mariya yababonekeye ameze. Uko Bikira Mariya rero aboneka ngaha siko aboneka ahandi. Ikibeho, Lourdes, hari Pervoise n'ahandi kumbure tuzogira tugaruka ko mu butumwa. Mugabo aha hose ubutumwa azana nuko abantu bo kwihana kandi bagasenga bakagaruka ku Mana. Kandi ari inzaza ubutumwa atanze. Ni vy'ukuri tuba dukwiye kubwakira kuko tuba dukunzwe n'Imana, tuba dukunzwe n'uwo muvyeyi yifuza yuko twese twotorana ubwami bw'ijuru. Ubutumwa yatanzeho naho nyene yarabasabye kwihana no gusenga bifashishije ishapure y'ububabare. Iyo shapure tuzohava tuyihakanya ngaha kuri televiziyo Muvugizi. Abatayeze
babona akanya keza ko kumva no kwifashisha ishapule y'ububabare y'umuvyeyi Bikira Mariya, ububabare ndwi, amagorwa ndwi ya Bikira Mariya. Amagorwa ndwi ya Bikira Mariya kuri televiziyo Umuvugizi kumbure. Yavuze ko ibibazo bikomeye biri imbere mu gihugu. Yaratanze amahoro ku bantu bagiye baremera iby'iryo bonekerwa, cyane cyane abaza gusengera hari aho havuye hubakwa ingoro. Eklezia rero yaravyakiriye mu 2001 nejo bundi umwepiskopi w'Ibutare arava aravyemeza. Mu 2003 Eklezia yemeje ko ari ivy'ukuri aho hantu habaye ahantu heranda hasengerwa cyane. Ndazi yuko n'abarundi abava ngaha mu gisagara ca Gitega aho dusanzwe dukora nka televiziyo Umuvugizi mu ntara zose bahora bagenda ikibe bakagira izo ngendo, bagiye gushemeza Imana, bagiye kuyisaba, bagiye gusaba umuvyeyi Bikira Mariya ngo bandanye ababera mu ngoro. Ibindi bibanza byashoboye kwemerwa rero ngomba gucako nihuta. Twamaze kumva ko ubutumwa buhatangirwa ari bwo guhinduka, gusenga no kuba abantu bagororokeye Imana. Ibindi byabonekewemwo n'umuvyeyi Bikira Mariya, ndavuga Bikira Mariya wa La Salette hariya mu Bufaransa hari mu 1846. Bikira Mariya kandi yarabonekeye ahitwa Ipontme ni mu Bufaransa naho nyene hari 1871. Hari Bikira Mariya wa Bordeaux mu Bubiligi 1932 kugera 1933. Bikira Mariya wa Bane mu Bubiligi 1933. Bikira Mariya wa Akita hariya mu Buyapani 1973. Bikira Mariya wa Amsterdam mu Buholande 1945 kugera 1959. Ayo yose, ayo mabonekerwa yose yaje ashimikiye ku ngingo twovuga yuko ari imwe: gusaba abantu guhinduka, kwihana ibyaha, guheba ibyaha byabo, umugabo kandi bagasenga bashimitse bahoza ko kumwe Yesu yabibwira abatumwa ati musenge mutarambirwa, musenge muhoza ko. Ariko kandi yaje ababwira muri rusangi gukunda Imana n'umutima wabo wose. None rero dusozera, Eklezia umuvyeyi wacu iradukunda, igashaka yuko abana bayo bamurikirwa ku bijanye n'amabonekerwa. Ntiyanka amabonekerwa, irayemera, mugabo aritonderwa cyane kugira ngo amabonekerwa yemerwe ko ari ivy'ukuri. Iritonda, igashishoza, igasenga, ikamurikirwa na mutima mwiranda. Ariko ivyemejwe byose biba bifise ubutumwa bukomeye bwo gusaba abantu muri rusangi kugaruka ku Mana, ku ijambo ryayo, gusenga no kubaha Imana. Sigihamana rero tuzanye ngaha kuri televiziyo Umuvugizi ikicirwa canke inyurabwenge ngo idufashe natwe tuhakure message. Mbega turiko dusenga gute? Mbega turiko twihambirira ku Mana gute, cyane cyane muri bino bihe vy'amahindagu? Mbega turiko twubahisha Imana gute? Turiko duheba ibyaha byacu gute? Murumva yuko Bikira Mariya agomvye kuno mugoroba wice kuri televiziyo Umuvugizi yuko aya majambo yagiye avuga mu bibanza bitandukanye. Tuvuze ibibanza 10, birebwe twavuze tunihuta, mugabo ubu butumwa umuntu wese abwumvise agomba kugira ico bumusigiye. Imana rero ibandanye ibamurikira, ibakomeze rwose, umutima mwiranda bamurikire mwe wese mu vyarimwo. Ariko kandi uwo muvyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo, umuvyeyi wa Yezu, abandanye adusabira, atuvugira kugira ngo noneho ico umwana wiwe
adushaka ko n'umuvyeyi nyene adushaka ko kibandanye kiranguka. Kuri televiziyo Umuvugizi turabakunda cyane, Imana ibagirire neza, umuhezagiro wayo ubane namwe, umutama n'umuvyeyi wacu Bikira Mariya ubandanye ubatwikira. Murakoze, mugire amahoro ngaho iwanyu.